aha rero tugenzwa n'umutima w'urukundo. Twaherukanye mu bimbi none tubasanze niyo muri. Rero twashaka tubashikirize kino giseke. Muhamagariwe rero mwese abarundi mudacagura, kuko umuntu wese yumve mugenzi we amwumvire impuhwe. Aho bari hose hagati mu gihugu baze barabaha ibyo bafungura, ntibumve ko borara bariye hariho ibindi biremwa muntu biraye vyigonye kubera inzara. Ntitwokwitwa abantu b'Imana, abakristu ndetse n'abayisilamu, kwa twese dusenga Imana ni imwe rudende, twese dusenga. Kandi Imana yaturemye mu ishusho yayo, itaravye amadini, itaravye intara, itaravye imiryango tuvukamwo. Nico gituma twese duhamagariwe kuba umwe, dusenyere ku mugozi umwe, twese tugira ubumwe, tugira urunani, na cane cane mu rukundo. Rwaruka rukiri ruto mwirinde ibasamaza. Murazi ko keshi iyo abantu bari hamwe, na cane cane muri mwene ano masite, haduka ingeso nyinshi zitandukanye, ingeso z'ubuhumbu, na cane cane ko atabikorwa vyinshi biba bihari, ugaca usanga bamwe ko batakaza umwanya mu guhungabanya ubuzima bwabo. Mvuga guhungabanya ubuzima kubera ubuhumbu ntibwubaka, habamwo kwandura za ngwara zifatira mu bihimba vy'irondoka, kwandura umugera wa sida, tutibagiye na ya ngwara bita ngo y'inkende mpox. Rero nashaka ndabahanure uko mubayeho kose mubeho mu buntu buranga abantu.